iyo rirenze nkarinda nja kuryama kuva mu gitondo ntumvishije umuntu ambwira ngo Imana iguhe umugisha kuco nkoze ndababara cyane ndyamana agahinda nkavuga nti noneje kubera uno musi mbe nakoze iki baza n'Imana mana hariho ahantu noba nagiye mpengamye ntagomba guhengama kubera ko je kumva umuntu wenyine nambwira ngo Imana iguhe umugisha mba numva nkoze cyane mba numva mpembye ikintu kinini cyane. Baravuga ngo kora neza wigendera kuko ntuzomenya aho uzokura impembo cyangwa se iyo neza wakoze ntuzi aho muzohurira ku gitsibo cayo. Umuntu wese yumva yuko ari umunyarukundo akwiriye kuja hamwe n'abandi niyitabire BCUSA kuko BCUSA ishirahamwe ryaje ribabajwe n'ukuntu abantu batatanye bakibagira umuco wo kubabarana cyangwa se guhambana umuntu iteka. Ntuce uvuga ngo je ndi ngo muishira hamwe ryanje runaka ngo nabo bari mu ryabo. Karibu nyinshi cyane umuryango uruguruye wa BCUSA uruguruye kandi n'uwi wawe nyene nabo ntawe uzokubuza kugumamwo mw'iryo shira hamwe rindi ariko ni karibu tuguhaye ikaze muri BCUSA kuko nishira hamwe gishize hamwe hageze bivanye n'ibibazo twagiye ducamwo bitandukanye byo kutababarana kutamenyana ati runaka raha runaka bimeze uku ariko iyi BCUSA yatumye abarundi benshi begerana kandi bakamenyana n'ugize ikibazo agakurikiranwa ati tumukurikirane tumube hafi yagize ikibazo. Umugambi wo kubananya kwegera gutera intege no gushimira abitanga abakoresha umwanya wabo kubw'ineza ya benshi. Uyu munsi twongeye kwegera uwundi ashingiwe intahe na benshi mu ntara ya Rwisivira yuko yitanga kandi afasha benshi. Uyu munsi tugiye kwiga kuri mushiki wacu Eliane Nindora aratubwira urugendo rwiwe rwo kugira neza, aratubwira amashirahamwe atari make atandukanye n'icyo asanzwe akora muri community aha abaye. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Ku mazina yanje nitwa Eliane Nindora nkaba nicaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Louisville, Kentucky. Nkaba ndi umumama ndi nyina w'abana hanyuma kandi nkaba nkunda gufashanya mu bisata bitandukanye mu makominote atandukanye cyangwa se tuyita amashirahamwe atandukanye si rimwe si abiri kuko niwo muhamagaro w'iwanje. Ndashima kuba volontaire kuruta uko nohembwa. Turiko turavugana n'ababanyi mubana ngaho turiko turabaza ati ni bande ngaho iwanyu bitanga bagira icyo bafashije mu buzima bwanyu bwa misi yose. Si umwe si babiri si batatu bavuze ati iryo jambo rya mbere rikwiye guhabwa Eliane Nindora. Ni igiki mwumva gituma aba banyu babashingira intahe yuko mubafasha mwebwe mubibona gute mu mibano yawe misi yose? Ego by'ukuri ngira babivuze kuko ngo hakwishima washimwa n'abandi hakwibona kuri mwiza wabibonerwa n'abandi atari we ubyiboneye. By'ukuri ngira babishinzemwo intahe bivanye n'imbuto ndaberera cyangwa se bivanye n'imbuto bamura kuri jewe cyangwa babona ibyo ndiko ndabakorera ko bibanyura kuko wakorewe ikintu ntunyugwe ntugishima cyangwa se ngo unacamamaze. Ubwo rero impamvu mvuze ati nshima kuba volontaire kuruta uko nohembwa ni ukubera ko hahigwa ubutanga kuruta uwakira kuko umugisha nawuharaniye kuva kera. Je natanguye kwiyumvamwo gufasha mfise imyaka 14 ndoha ndakangavu k'agakobwa nyene kagatoya. Ntangura kuza ndagenda gufasha ku bitaro mu nkambi Rukore. Ntangura kumva yuko nkwiriye gufasha cyane cyane abamama baba mu bitaro badafise ubaraba badafise ubitaho bivanye n'uko nanje nigeze kugwara igihe kirekire kigera ku myaka 4 ngwaye cyane mba kwa muganga
hagera yaho ngira ama experience y'ibintu bitandukanye byo kwa muganga, hagera naho ndahabona ubu volunteer kwanza bwo kugira niteho abagwayi nkuko nanje nabonye banyitaweho batanzi ntabazi. Hanyuma kandi sinarindi kumwe n'abavyeyi, bimpa isomo, bimpa n'icigwa, bimpa gukanura, bimpa gukura isashe ku maso, bimpa umutima wo kumva yuko nkwiriye gusunikwa nanje gufasha nkuko nanje bamfashije ntazwi ntabazi. Ubwo rero bica bituma niyemeza ati Mana, aha hantu ko hankuye, reka nanje nze ndabikore, nze ndafasha mu buryo nshoboye, nubwo nkiri muto canke nubwo ndi umugwaruke, ariko nanje nzokora uko nshoboye kose mfashe mu vyo nzoba nshobojwe nawe. Cane cane abakobwa n'abamama bibungenze. Ubwo rero nkomeza uko nkura uko, iyo bavyaye bakanyitabaza, ndetse na nyokuru avyara mama aho subiye inyuma gatoya mu Burundi, kuko je sinahunganye n'abavyeyi, nabasanzeyo mu 99 nkuze nyene ndi gutangura kuba inkumi. Ariko aho iyo narindi muri Afrika, nyokuru avyara mama yari umuvyaza, yari umwakirizi. Nta hantu na hamwe yagenda kwakira umuvyeyi ntari kumwe nawe, yakunda kunyitabaza bavuga ngo ndi umunyamugisha, ngo mfise akaboko keza. Sinzi impamvu babivuga uko. Nta hantu na hamwe yaja tutajanye nawe. Nije wasanga mfise udukoresho twiwe mu ntoke, ndatumutwajije agiye kwakira umuvyeyi, bamuhamagaye ati runaka yaramukiwe, ari kuvyara, ingo umwakire. Nkaca numva arampamagaye ngo tujane umperekeze, nkamutwaza agakoni, ibintu nk'ivyo. Ubwo nkura uko ndavyiyumvamwo, ndabikunze, ahubwo ntanabikoze nkumva umenga ndagwaye. Nabona nk'umuntu yababaye, nkumva nije mbabaye, nkumva nkasunikwa kubabarana nawe. Ivyo ndabikurana. Ubwo rero tugeze mu nkambi ndabikomeza kugeza naho tuzi ino, kuko je twaje ino mu 2006 karibu na 5. Hanyuma ndagumaho, ariko nkaguma nibuka rya sezerano nasezeranira Imana, kandi ncanza ndabonana n'abantu bari banzi igikorwa nkora mu nkambi, uburyo nitangamwo, uburyo mbana n'abantu. Uwuramukiwe kuvyara wese nkumva arampamagaye ati nshaka ko ari wewe umperekeza kwa muganga kuvyara, atubwira ukuboko kwiza. Nkumva yuko nyene ari igikorwa ciwanje, siniyumvire ati kuko aho nari maze kuronka nanje gushaka umugabo, maze kuvyara ntangura, kuko ibi bintu nabitanguye mu 2012, kandi umwana wanje wa mbere namuvyaye mu 2008. Urumva nari nkifise utwana tubiri tw'uduherekane dutoya, ariko sinaraba, kuko umushinga ntaye w'iwanje naramubwiye nti utemeye ndakwinginze usapotinge mu vyo nkora, kuko wambonye uku, uwo ndiwe uku, kubera nakomeje isezerano ry'Imana nayisezeraniye. Tiyo hataba ivyo, iyo nza kugambarara nkatenguha cyangwa se nkahemukira isezerano, ntabwo tuba turi kumwe nawe, kuko ntuba warambonye, mba naravuye mu mubiri. Ti rero nimba vy'ukuri unkunda canke ushaka ko dukomezanya nawe, banza unyemerere yuko uzoza urampa uruhusha rwo gukomeza isezerano ry'iwanje, kuko ndabigira ntabwo ari ingeso, ahubwo bindimwo, kandi ntawo mpushinga, bindimwo, kuko ntabikoze numva nonagwara. Kuko numva ntabikoze Imana ishobora kunyaka n'utwo twana nironkeye, kuko naturose ndushe, mbabaye, mpangayitse, numva nyene yuko mbese ico nkora cose ndi kugikora kugira ngo ncungure abana banje babeho. Ubwo rero wo turi kumwe arambwira ati nta kibazo, nzogufasha. Niyo mpamvu niyo ngiye gukora ibi canke nkakora ibi, ntantangira kandi ntiyiganya gusigarana uruvyaro rwiwe, ngo
nyoko wanyu yagiye ibintu nk'ibyo wapi abikora bikunze kubera ko aranzi ko ari wo muhamagaro w'iwanje. Ubwo rero kugeza ubwo nabonye aho ngereye ngaha mbona ibyo ngaha bitandukanye n'ibyo muri Afrika, sinahemutse ahubwo nashizwe ngiye no kubyigira koko ndabironkera na certificat. Kuko aho ku rusengero aho nsengera ndakunda gufasha abavyeyi, uwibungenze akanyitura nkamufasha mu bintu by'ibanze canke mu vyamuyobeye, kuko murazi ibyo muri Afrika n'ivyino biratandukanye. Abavyeyi bavuye muri Afrika ugasanga ivya hano ntibazi iyo bija niyo biva. Ubwo rero nkaca numva shimye kumuja inyuma kwibaruka kugira ngo tuze turafashanya mu byo dushoboye. Yego nta congereza cishi nshoboye kuko sinakivukiyemo, ndi second language, ariko muri bike nshoboye kumva nkamufasha. Ubwo rero maze kumva ico kintu naciye mvuga nti jewe umuvyeyi wese azonyitura shake hazobe hari mwijoro mu gicugu ca Nyaganande, ati umuvyeyi nzomukurikirana mpaka avyare dutahane, ndanamukurikirane ashitse muhira, kuko narigiye ibintu vyo kwibarutsa canke bavyita adora, gukurikirana umuvyeyi yibungenze ukamenya ingene umutekinga keya kugeza aho avyariye. Ndafise n'indi certificat ya breastfeeding ku konsa, kubera ko nk'abavyeyi baba bavyaye ubwa mbere rimwe na rimwe birabagora, bakunda kuvuga ngo birabanyunzura, birabagora ukuntu bavyifatamwo canke bagatinya ubwonko, bumva umwana arabakweza amamoko bakaca bagatinya konsa abana. Kandi abana muri make urya muhondo wa mbere niwo ufasha abana ubwonko, mbese gukura neza, kugira umubiri mwiza. Rero abana iyo bahomvye arya amaberebere kuva avutse kugera ku mezi 6 akayahomba, abahomvye ikintu kinini muri bo. Rero ivyo bintu ndakunda kubikurikirana ku bavyeyi kugira ngo ntibahushe gufasha abana babo kuva bavutse kugera ku mezi 6. Ndabakurikirana kugeza kuri 6. Gize ubutwari bwo kudusangiza urugendo mwagize mu buhungiro. Abatari bake twaciye mu buzima bubabaje, ibyo ntitwabigarukamo cyane, mugabo niyo mpamvu twagomba kubaza ku bijyanye n'ubuzima mwabayemo twabyumvishije, kandi ko n'umutware wanyu wabereye ukuboko kwa mwamba kugira ngo mushobore gushika aho mushoboye gushika. None uyu munsi muri rusange mwavuga ni nk'amashirahamwe angahe? Twumvise mwavuze ku rusengero n'ahandi, ni nk'amashirahamwe angahe mufite mugize ico mutereramwo? Uko twumvanye ababanyi hiyo bakuvuga, nuvumenga ni nkaho uri mu buzima bw'ababanyi hafi ya hose. Nihe naho? Ego murakoze. Ni byiza kubana n'uwo ari we wese, ni byiza kuba mu buzima bugoye buruhije, ni byiza no kumenya kuba mu buzima buryoshe, kandi ni byiza kuba mu buzima bw'ubwoko bwose, kuko umuntu ntabazi ngo jo hiwe hameze gute, hazomera gute. Rero ngaha mbaye ndi n'umuserukizi cyangwa se ndi umukuru w'abakenyezi muri communauté y'abarundi bakora Louisville. Nije ngizi igisata c'abamama mwiyo ntuza mwiyo communauté yacu. Ubwo rero turafashanya iyo hageze nk'ikibazo kiba nk'uwitaba Imana, by'ukuri turafashanya nk'abamama nyene, kuko murazi keshi abamama nibo baramutswa igikoni, nibo baramutswa abashitsi, nibo bakurikirana ibyicaro by'abashitsi, ibintu nk'ivyo. Hanyuma abatware bacu nabo bakadutera inkingi mu byo turimo turakora. Ubwo rero turafashanya mu bitari bike muri communauté yacu, kuko communauté yacu ikorerwamo utuntu twinshi. Turabanyarukundo, turakurikirana nk'ugize ikibazo tukamuba hafi, ntitumube kure, nk'uwapfishije cyangwa se nk'uwakoze ubukwe, cyangwa mbese ntidufashanya mu wapfishije gusa,
turakunda kwiginana mu bintu bitandukanye kandi nanje urumva nije serukira ico gisata mba ndi mu bikorwa bitandukanye nk'amakwe abera ngaha usanga ari jewe hanini usanga naha yahagarariye byo gusereva ibintu nk'ivyo bantu banyikorako cane kandi nanje nkabikunda kuko bica bituma ryasezerano ndarikomeza nasezeraniye Imana. Hanyuma ikindi naco reka tugaruke ku bigize ishirahamwe ryacu ryiza cane dukunda rya Bisi USA. Ndi n'umuserukizi ndi umukuru w'igisata kigize Bisi USA c'imibano n'ubutabazi murazi ko arico kigize Bisi USA. Ubwo rero ni jewe ndakirongoye ku rwego rw'igihugu muri Amerika yose. Ico gisata ni igisata c'imbabazi cyangwa se iryo shirahamwe ni ishirahamwe ry'imbabazi, urukundo, kubabarana, guhariranira kuko abantu ntiturabera 100% nta bibamina byose ngo vyere. Hari igihe vyonashika canke se bizonashika ariko turabantu bakunze guca bugufi cane ahari ikibazo tukagihagararaho hakiri kare ibintu bitaragwa wandabaga. Kwanza n'Imana yaratugiriye neza nta kibazo turagira turimazemwo imyaka 4 je naratanguranye naryo nimba ntihenze twaratanguranye urabizi nawe turi kumwe twaratanguranye naryo mu 2021 mu bice byo mu kwezi kwa 11 kwa 12 gutyo. Ndavyibuka ko babinsaba n'ukuri naratangaye cane n'ubu abantu baratangara cane ukuntu navyinjiyemwo. Nari naheranye nabo nafatikanyije nabo kuva kera ariko tukiritangura ukuntu natanguranye n'ico gisata c'imibano n'ubutabazi biratangaje cane. Nari umuntu w'umugwayi agwaye cane kandi cane nanabazwe ubwo banshikiriza ico gisata ndi mu kiriri ari no muri covid ngwaye na covid ndi mu kiriri nabazwe ngwaye na covid. Ubwo numva president w'iryo shirahamwe ryacu Bisi USA aba hano muri Kentucky Serge numvishije ampamagara ngo turabinginze turazi yuko mugwaye mumerewe nabi ngo ariko ngo bivanye n'ivyo tukubonaho ngo n'umwe tufise ngo turashaka ngo utubere umukuru w'iki gisata kigize Bisi USA. Nifata umunwa numva umenga sinzi ingene bibaye numva ndahindutse mu mutima cane ndabwira Imana ntimana naramaze iminota nk'ibiri canke 3 nkitekereza haranambaza ngo uracari ku murongo ngo wavuyeko ndambwira ntibanze mpakanya ndi ku murongo ndakumva ariko ikintu mbwiye kinkoza ahantu kinkuye ahondi kinjanye mu kindi kirere. Harambaza ati uri sawa ati namahoro tahubwo binjanya ahantu kure ukuntu mutoranyije jewe abari jewe nserukira ico gisata kandi akaba arico kigize Bisi USA nzogiserukira gute bizogenda gute kandi muzi yuko ndi umunyantege nke y'umubiri. Bacambwira ati wewe nyene umutima wacu washatse wewe nyene wadusunitse kugira wewe kandi turakwinginze ntutwankire. Narabwiye Imana ntimana wewe uzi impamvu utoranyije jewe aba bantu sibo bantoranyije ahubwo ni wewe untoranyije. Rero hamwe n'ivyo urazi isezerano nagusezeraniye ntuze wemere ko nseba imbere yabo uzonyizere unyobore nkorere mu bugombe bwawe n'inkomezi ziwawe. Byukuri naremeye kandi ivyo nayisabye kuko ntaco ndayisaba ngo inyime nta nuko yemera ko ndinda guhogora yaranyemereye iranshoboza nka Eliane mutoya iranshoboza ataco ndico iranyongera inguvu n'inkomezi. Noneho mw'uwo mwanya nyene tukibipanga umuntu aca tuvamwo uwo muri Bisi USA menga yari uwo muri Illinois aca tuvamwo mw'iyo misi nyene hashize imisi 2 nimba atari uwo munsi nyene. Hanyuma ngwana navyo
kuko mu gisata c'imibano n'ubutabazi iyo umuntu yitavye Imana nije ndabikurikirana mw'iyo ntara abajejwe nyene intuza BCUSA bari mw'iyo ntara baraheza bakampamagara bakampa raporo titwabuze umuntu hari watuvuyemwo nanje babimpa nkabasaba information z'uwo muntu nkaca rero nanje ngenda ku mubitsi mukuru ku mwanditsi mukuru nkabaza ati izi information mfise zirahuye nizi bampaye ko uyu muntu yitavye Imana ubona yifata gute mwishirahamwe arakurikiza amategeko yishirahamwe nasanga yujuje amategeko byose birakwiye ntaco yakuyeho nka nanje rero nkaca ndavyuzuza nkaca rero ndabirungika ibukuru nabo bakaraba vy'ukuri ko duhujije kuko mwishirahamwe ryacu rizira amanyanga nta manyanga bamwo ibintu byose tubikorera ku mugaragaro ku buryo tutigobeka inyuma ngo bimwe tubikorera inyuma y'urusika cyangwa se inyuma y'uruhome haboneke bimwe ibindi ntibiboneke ibintu byose tubigaragariza habona nimba ari n'amafaranga yakoreshejwe tukayagaragaza ati ibi byakozwe uku aya yasohotse kubera iki ubwo rero je iyo mpejeje kubikurikirana nkaperereza jewe na sekreteri wanje duca twandika ikete kabishikiriza tukandika n'amafaranga agomba guhabwa hanyuma jewe n'ubundi nkaca ngaruka kandi nkarisinya hanyuma rero nkaca ndarirungika muri federo hanyuma umuntu nyakwigendera canke abasigaye bagahabwa ayo mafaranga yabo bagomba guhabwa yo muri BCUSA kuko tuba twasanze bikurikijwe n'amategeko byose akwijije amategeko ubwo rero nk'uwo n'umuhamagaro kuko biravuna cyane biravuna hari n'igihe bambyura saa 8 y'ijoro hariho n'igihe usanga intara zibiri zimpamagariye rimwe icarimwe nkabura ico mfata nkabura n'ico ndeka ariko ntibinci intege ahubwo biguma bimpa umutima wo kumva yuko Imana inkunda iri gukomeza kumpa akazi kugira ngo ntadendebukirwa canke nacika intege kuko iranyitaweho yabitanyitaweho ntibimpa ko kazi ngo ndagakore kugira ngo sinkurikize ryasezerano ariko kubera tubizinanye ko nayo ikomeza kumpa akazi rero BCUSA ndayikunda mu buryo nk'ubwo kubera ko ndayikorera bikwiye hanyuma ahandi naho ndafise irindi shirahamwe mpagazemwo ni shirahamwe ibu umuserukizi waryo aba mu ntuza yicaye muri Georgia nawe nyene naramubonye mwaramuganirije arababwira ivyaryo iryo shirahamwe ibo ni shirahamwe dukunda cyane twebwe abamama cyane kubera ko turabamama ariko turanakeneye n'abashinga ntahe kuko imvyaro dukurikirana n'ugwaruka iryo shirahamwe ribayeho kubera urwaruka tureze canke twavyaye canke twicayemwo canke nabo tutavyaye nabo tuticayemwo abo tubona hanze bazoza nabo nubwo twaba tutahujije bazoza nabo bakurikiranye ibikorwa dukora twebwe bavyeyi ubwo rero iryo shirahamwe ni shirahamwe rihagarariye urwaruka kubasubizanya ubumwe n'akaranga umuco kudata umuco no gukomeza ivy'umuco w'ikirundi canke kuko murabona ko ngaha muri Amerika cane canke mu bindi bihugu ariko birimwo abana bavuye muri Afrika abana benshi barononekaye barataye umuco barataye akaranga urabavukiye hano nta muco beretswe cyangwa se baraweretswe barawanka kuwufata kubera ko babona ko bidahuye n'ivya hano babona bavukiyemwo ariko twebwe abavyeyi canke uwo bafise umutima turahimiriza cane zina muvyeyi afise umwana kumwigisha umuco n'akaranga yavukiyemo nawe yatojejwe akiri muto ubwo rero iryo shirahamwe nico rishimikiyeko cane kandi pe rirakuze ndabona ririko rirakura kubera ko turamaze kugira ibiganiro bitari bike turamaze kugira ibiteramo mu state zitandukanye ndetse no mu Burundi twaragezeyo mu kwindwi niyo twari turi
turavugana nabo muri presidence turiko turababwira ikibazo c'abana bugwaruka bari ngaha muri Amerika, bari za Australia, kubera ko iri shirahamwe rya EBO ntabwo ari iryaha muri Amerika gusa, riri no muri Hollande, Australia, n'umuvugizi waryo ari muri Australia nyene, no ngaha urumva za Canada, urumva hari igihe duhurira kuri Zoom turaba mama benshi cane tuvugana ingene twogarura ugwaruka mu nzira nziza y'umuco n'akaranga ku Burundi. Ubwo rero ico nico cari catujanye no mu Burundi kugira ngo duhurireyo n'abana bo mu Burundi, kandi pe turabafiseyo batari bake bifatikanije natwe. Bimwe ngira mwagiye murabibona ku mbuga nkoranyambaga biri. Ubwo rero nivyo tuba dushimikiye ko bitandukanye, jewe nkora ibintu bitandukanye, ndanakora no kuri Americana Community Center, naho nyene natanguriye mu volontaire, nko mu gihe ca Covid nafashanya n'ababijejwe ku mavaccine ya Covid, nari muri byo kandi ntitaweho ngo ndahembwa ngahe, nari muri byo, twarinze tumaririza ibintu vya Covid jewe ndi kumwe nabo. Naranashonye n'amamaske agera ku 556 muri kiriya gihe ko byari bigoye kubona maske, haba kwa muganga haba mu masoko rusangi, byari bigoye kugira ngo ubone maske. Ubwo rero tufatikanya nabo kuri iyo community center, turavugana ariko se twokora iki, dufashe gute abo kwa muganga, kubera ni community inezerezwa cyane nayo no gufasha, ni yaha nyene Amerika, mugabo wagira ahubwo ngo n'abanyafrika ukuntu bababarana. So ubwo rero twaciye twiga tuja hamwe nk'abakozi baho nyene, kuko naho nyene natanguye kuba umuvolontaire waho mu 2014 kugeza n'uno munsi. Batinze banyangaje bampamwo n'akazi k'amasaha 4 iminsi nyene, kubera babonye nyene ko bibarenze kuhakora imyaka nk'iyo irenga 10 tukiri kumwe nabo kandi mu bwitange, kandi nkabikora nishimye ndabinezerewe, nta kintu na kimwe candengana bakora nanje ntakora. Rero vyanduruka bibarenga, bampamwo akazi k'amasaha 4 iminsi 4 bivanye n'intege z'umubiri wanje fise. Baravuga ati nubwo biruko uza utaza ayo masaha 4 ugomba kuyandika. Rero bigenda uko. Ico gihe rero tuja hamwe turavuga ati reka umwe wese yiyumvemwo yuko agomba gushona amamaske. Bwari ubwa mbere jewe nkoze n'intoke zanje ku mashini ishona, ariko nabaye nka Dorokasi wo muri Bibiliya yashona utuhuzu tw'abana, abavyeyi, ibintu nk'ivyo. Nariyumvire nti none gasha jewe bwari ubwa mbere nkoze imashini mu ntoke zanje ishona, aya mamaske ndabigenza gute? Kandi nabemerete go ndabikora. Naciye mfata telefone mu ntoke, shira muri Google, ndaraba ingene bashona. Nabiwacinze iminsi 2 yonyene, hanyuma casubirayo ndababwira nti jewe nabonye ingene babigenza. Baciye bampa imashini ticaraho, canja mu bandi nyene basanzwe nyene bafite experience yo gushona, nanje njamwo. Ariko muri bo ni jewe wa mbere nagize amamaske menshi, muri bo nashonye amamaske 500, karibu na 56 muri ivyo canke na 70, kuko haciye igihe. Ayo mamaske yabaye amamaske birabatangaza cane, ku buryo banabishira no mu biganiro nk'uko turi kuganira, baca bayajana muri Hospital University, bayagira donation kubera ko iyo muri hospital, kubera ko hari hakenye amamaske cyane. Ubwo rero ndanafasha n'abana after school program, afashanya n'abarimu gutekinga care abana bahaje inyuma y'amashure, ndanabagaburira, nkakora muri cafeteria nkabagaburira, twaheza n'ubundi tugakomezanya n'abarimu.
nkongera kandi nakora no mu gisata kandi ca family education nkawacinga utwana dutoya twaba tw'abarundi twaba tw'abanyarwanda abakongomana abazungu abarabu twose tuba duhari. ubwo rero mu gihe abavyeyi baba bari muri English class ESL natwe tukifatikanya kwigisha utwo twana dutoya canke dutoya. ivyo nivyo tuba turimwo. cyangwa se nkakora kuri front desk yo uwuhakora secretary adahari jewe nkaba ndahari. urumva tuhakorera ibintu bitandukanye. niyo mpamvu rero mwumva bavuga ngo Eliana bari muri jewe singiraho mpagaze mba ndi muri ahari akazi hose numva ko nshobora gukora kandi mwe mu mutima cyangwa kubera uwo wamuhamagara ndaribwa kuba ntariko ndakora ngo cungure ibyasezerano byanje. ngayo nguko uko ndi kubyiwanje bipanze. yes birumvikana ni inkuru y'inkoramutima ivanzemo ibintu bitari bike. harimo ibibabaje, harimo n'ibitera intege, harimo n'ibintu bisaba kwiyumvira ko numvise yuko vuga yuko hari ahantu kuri Imana yakuvanye uravuga ati ku buzima bwongera reka ngerageze kububyaza umusaruro. uko niko kwiza kandi mukomerezaho. none kambaze ku bijyanye na community yo ngaho iwanyu, kuko mu bintu turiko turiga ko muri BCUSA turashaka yuko abantu batura bakanywana bagasangira, kuko muri BCUSA ntikwitaye ego akahise karabayeho, ibikomere twagize birahari, inzira twaciyemo zitandukanye zirahari, ariko uyu munsi turabana tugize umuryango uyu munsi tubayemo. ku bijyanye no kubaka umuryango ngaho muri Louisville, wovuga yuko abadamu mufise ijwi ringana gute mu gufata imyanzuro yo kubaka umuryango ngaho muri Louisville? wavuze ko umwe mu bayobozi, abandi badamu nabiyumvamwo gute kubaka umuryango ngaho muri Louisville? akoze ku ruhande rwa community by'ukuri ndiko ndabona abamama bahagurukanye niyonka kumva yuko byanke vyemeye tugomba gufatana mu nda tugahana inguvu. jewe mpagurukije umwe, uyundi ahagurutse uyundi ahagurutse uyundi, tukagera ku cyo twashaka kugeraho, tukakora icyo twashaka gukora. nakuhaye nk'akarorero, habaye hagize urugo rubura nk'uwabo, turagerageza by'ukuri nk'abana b'abantu kuko turabinyama n'amaraso, turagerageza uko dushobojwe uwo muntu tukamuba hafi, nawe ubwiwe by'ukuri akabibona atego koko nicaye mu bakenyezi. turafise abakenyezi b'indyamunyo cyangwa se bafatanye mu nda, nta wanjya wangura, batarabanye no mu maso, kuko yo hagize nk'igikorwa gitokeye nta kurabana mu maso ngo na runaka nagikore, ngo Eliane nagikore niwe mukuru wabo. barazi yuko twese tuba turiko turitanga, tawuba ariko arakorera isheke, umwe wese yiyumvamwo ko agomba gukora ico gikorwa kimuraba. ikindi kintu naco mbona, ndabona pe biriko biraza, kubera ko tubitanguye vuba. yahagize nk'umuntu agwara, duhagurukira rimwe tukaja kumuraba, canke nk'uwibarutse duhagurukira rimwe tukaja kumuraba tukamugarukiraho, canke ama baby shower. yo hagize nk'uwubaka urugo, uwo muvyeyi yasohoye umwana turamuba hafi, cyangwa se yashingije turamuba hafi. urubanza ntirubugwiwe wenyine. nk'aha hadufate hagize nk'umuntu agira urubanza runaka, wa muhamagaro nyene twiyumvamo, mbese twamaze kubigira umugenzo, atari n'ingeso n'umugenzo. umwe wese abazi yuko nahamagarwa bakabwirwa ati ngo uteka iki, na nico nyene ntabaza ngo none je kubera iki ngo mwampaye amahera yo kubisima. no, abazi yuko ari umugisha wiwe ariko arakorera, arabikora. ubwo tugahuriza hamwe. nk'ubu turagira iminsi mikuru wo kurangiza umwaka, umwe wese ndahamagara canke nkashira ijwi gusa ku rubuga rwacu, n'ijwi ryonyene, uwo muntu akiryumva aribwiriza wenyene, ntiriwe ndavuga
ati wewe nibi wewe bigenzuka, ahubwo arahamagara akabaza ati none mw'iyi liste jewe ni munyandike kwiki nico nzoteka, je shiraho liste gusa nijwe uti harageze nimuhaguruke. Umwe wese rero aca yirabira mu liste y'ivyo vyo kurya agateka akavuga ati je nzoteka iki undi nzoteka iki, amasahani 20 ukabona aziye rimwe atacasohotse. Urubanza tukaba turarurangije. Ubu nk'ubu umaze kuyipanga ukuntu muzorasa umwaka cyane gose, ubu tugira dutangure kubikora kubera ko harageze, kuko ni igikorwa cacu twiyemeje, nta birebire. Ubwo rero je nshirijwe gusa ku rubuga ni liste, umwe wese agenda kuvuga ati je nzoteka ikiyundi nzoteka ikiyundi nzoteka iki. Hanyuma jewe ico nkora nca mbwira abashinga ntahe bacu uti rero namwe rero bashinga ntahe ibiryo liste yabyo ngiyo, nta kintu tubasavye mu byo kurya, natwe rero turashaka mu dutera inkingi ze muturonderera ico kuronka. Nabo rero kubera biyizi ko arico gikorwa cabo, nta birebire, perezida ashiraho ya liste nyene y'ibikenewe kunyobwa, umushinga naho umwe wese avuga ati je nzozana iki undi nzozana iki, abapapa n'abamama tugahuriza hagati, urubanza tukaba turarurangije. Kentucky ni imwe mu ntara nini zo ngaha muri Amerika, mufite n'ibindi bisagara biri hafi na hafi. Ibyo bisagara bya hafi na hafi navyo muragirana imigenderanire n'abarundi baba muri ibyo? Cyane gose turatumiranira hari n'igihe bishika tukabigirira hamwe, kuko by'ukuri nk'uko watanga ubivuga, iyi Louisville, iki gisagara ca Louisville baragikunda cyane, kuko kirimwo abanyagihugu benshi, abarundi benshi, kandi rero n'iciza gihari, twebwe ntiturabira ngo uri umurundi ngo uri umunyarwanda uri umukongomani, dukira kubona ko uri umuntu nkatwe, dase biba bikwiye uje utugana turugurura ukinjira, irembo riba ryuguruye, ntiturabira ngo uyu ni runaka ngo uyu ni runaka. Iyo hageze umunsi mukuru dutumira uwo ari we wese yiyumvamo yuko akwiriye gufatikanya natwe. Ubwo rero mu bindi bisagara kenshi tuba turi kumwe cyane. Uko niko kwiza koko twabanije tubivuga, tugomba kuba ku muryango tubayemo uyu munsi. Akahise karahari, ariko uyu munsi umubanyi agusumba inshuti ya kure, kandi umubanyi w'umuryango. Tukomeje kubashimira ukuntu mwitangira umuryango, kandi ni nabwo buhamya bw'ababanyi bagira gute batanga. Tugomba tugareke kuri BCUSA. Mwavuze ati ni mwebwe muhagarariye igisata cyo gufasha no gutabarana, kubabariranira, eka mwakivuze uko biri, kandi naho umutima wishyirahamwe BCUSA yuri. Haciye imyaka 4 ari mwebwe muyoboye ico gisata cyo gufasha no gutabarana, ahatareke twagiye tubona mugenda mwishikirayo mukagenda mugashikana n'imfashanyo. Mw'iyi myaka 4 ni ikihe kintu cagusigaye ku mutima nk'umudamu, umuryango wo muri Kentucky watanze kugira ushobore guhagararira ico gisata cyo gufasha no gutabarana? Ni ikihe kintu cagusigaye ku mutima aho wageze, ibyo mwakoze, ibyo mwafashe n'abandi? Ni ikihe kigutumye ukomeza kubandanya kwitanga kugeza kuriya kose? Ego murakoze cyane. Ikimpa inguvu ni ca kindi nyene nguma ngarukaho, kuko jewe iyo rirenze nkarinda nja kuryama kuva mu gitondo ntumvishije umuntu ambwira ngo Imana iguhe umugisha kuco nkoze, ndababara cyane, ndyamana agahinda nkavuga nti noneje kubera kuno musi mbe nakoze iki. Baza n'Imana, mana hari ahantu noba nagiye mpengamye ntagomba guhengana, kubera ko je kumva umuntu wenye nambwira ngo Imana iguhe umugisha, mba numva nkoze cyane, mba numva mpembye ikintu kinini cyane. Ubwo rero jewe keshi ego iyo byakugunze nkashobotswa canke nkabona uburyo, kuko BCUSA iritanga pe. Hariho igihe indungika kanyoherereza ati mu ntara runaka harakeneye impunga y'ayo mafaranga nyene tugomba gutanga, atariko kandi harakeneye n'ububagarukiraho.
jewe nka nyene ico gisata ari na je perezida wacu ku rwego rw'igihugu, sindabira ati none kubera iki abari nabo banyamafaranga, kubera iki abari nabo bakora ari abantu b'abashingantahe, kubera iki baguma barungika jewe kandi abari bo bashoboye kunsumvya. Ariko ivyo sindabiha agaciro, ahubwo mpa agaciro k'igikorwa ngiye gukora. Ndavyumva cane iyo babimbwiye ati genda, sindaba hasi canke sindaba hirya ngo ndabe uyundi mu jisho ngo nawe nibarungike wewe, ahubwo ndavyumva kabiri, ndavyumva mw'incuro zibiri nkumva barakoze cane. Sindabira ngo size impinja muhira canke abana bakiri bato muhira, sindabira ngo size umutware muhira. Urumva jewe ico ndangamiye mba numva nyene ubwo ndabitegereje n'amatsiko menshi kubona nogenda nkakora ico gikorwa. Kandi iyo ngezeyo kwa kundi navuze nyene BCUSA y'urukundo, imbabazi, gufatana mu nda, tugahagurutsanya. Iyo ngezeyo n'ubundi sanga abo nsanze mw'iyo ntara bari mw'iryo shirahamwe, sanga n'ubundi bantegereje n'igishika cishi, bazi ikitumye mpaguruka nkagenda, turafashanya. kandi je niyo shitseyo sinifata ko ndi umushitsi mw'iyo ntara mba ngiyemwo. Shikira mu gikorwa nkigisha ivy'ishirahamwe, nkabereka ibikorwa dukora, nkabereka akamaro kavyo, nkabereka n'impamvu iryo shirahamwe rihari, n'amahirwe yo gukomeza n'ubundi guhimiriza wewe muntu uzi yuko uri umurundi, ukaba ukiri mu nzu ucinyegeje mu nzu utarumviriza ivy'iri shirahamwe BCUSA, urahomvya ikintu kinini cane. Kuko wewe ni wewe nyene, ariko ntuzi ejo hiwawe. Uza huno musi, uza haya masaha yarenganye, ariko ntuzi ivy'amasaha aza kuza mbere ibiza kugushikira. Niyo mpamvu rero ukwiriye kumva yuko ukwiriye kuja hamwe n'abandi, mugashirikirana mw'iri shirahamwe, mugafashanya, ukumva yuko ari ishirahamwe ry'abantu kandi bashize hamwe, batazogutererana mu kibazo kiza. Rero iyo ngezeyo jewe mba njanye isheke yo guhereza uwo muryango uba wabuze uwabo. Mbese ni nk'inkwi kuva nkuriye hano cyangwa se nkuriye mu buhungiro, ariko kuva kera y'ahantu habuze umuntu, warikorera umuganda w'inkwi canke inkoko z'ibiharage, inkoko zirimwo amateke y'ibitoke, ukikorera ugatwara kugira ngo abashitsi baje mu kigandaro babone ikibahembura cyangwa se babone izo nkwi z'igicaniro c'ikigandaro. Rero n'ubundi niko bimeze. Ayo mafaranga mba ngiye kuyashikiriza kugira ngo baronke ayo bifashisha mu bikorwa vyo guhambisha cyangwa se gushingurana iteka uwo muntu aba yatuvuye. Rero mwako kanya iyo nshitseyo sinicara ngo ndamarare nifate nk'umuntu nyene w'umuyobozi wapi, ahubwo ndashika nkakora ibikenewe, ibyo nsanze bariko barakora mu uwo mwanya bigezweho, nanje nivyo shikiramwo, hanyuma hagera gushikiriza ryabahasha. Hanyuma rero n'ubundi nkakomerezaho igikorwa co kwigisha iciza c'ishirahamwe BCUSA. Mugize neza ku mwanya wanyu. Kumbura ikibazo tworangiza ko ni iki kibazo cyo kwiyumvira, mwadusangije ukuntu umuryango BCUSA wicaye ukavuga ati umuntu twasabwe wo gushobora guhagararira igisata cyo gufashanya no gutabara n'iterambere ni Madame Eliane. Ntibitaye ngo ubuzima bwomeze gute, ariko barakwegera baragusaba. Ese wewe wiyumviriye kugirirwa icyizere kingana uko n'ababanyi, uvyumvira ko iki? Jewe ntabwo binjana kure cyane, kubera ko ndazi ko ari umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana wangize uwo ndiwe uno munsi, cyangwa se Imana yashimye kungira uwo ndiwe, gukomera mu binshikira, byaba bibi byaba byiza, kuko by'ukuri nimba ari umuntu akunda gushikirwa n'ibibazo ni jewe Eliane. Kandi cyane pe, ubugwayi ibintu kimwe kivaho ikindi kijaho, kimwe kivaho ikindi kijaho, ariko ico nzi cyo mba ndi ku munzani.
ni umunzani mba mpagazeho kugira ngo Imana irabe cyangwa se Satani aba ariko arangerageza muri ibyo bintu kugira ngo irabe yuko ndi kuyumbayumba nshobora kubivamo nkavuga nta ibi bintu ho nakabikoreye ntacyo bimpemba, ntacyo biriko birancurira, mfise amabire mu nzu ntacyo biriko biramfashamwo ngo bindihire, none jewe kubera iki nobikomezamo. niyo mpamvu rero jewe bitanca intege ngo ncike intege, ahubwo nca nibuka hagezeho ncika intege kubera ko ndi umwana w'umuntu, nca nibuka n'ingoga ryasezerano nasezeranira Imana ati Mana nzogukorera mu buryo butandukanye mu byo uzoba unshoboje, ariko ndakwinginze uzampa umurimo nshobora kugukorera kugira ngo ntatezuka kuri rya sezerano nagusezeraniye. niyo mpamvu rero ntabwo ncika intege kandi ntibinjana kure, ahubwo mba numva ntabikoze rya sezerano ntarishikanye. Ni ubutumwa bw'inkoramutima kandi murakoze kandi mugize neza. Basi icyo tutoba twabajije cyangwa ubutumwa mwifuza gutanga, hari abo musangiye umuryango wa BCUSA, hari abo musangiye ishyirahamwe IBO, hari abo musangiye communauté muri Louisville, hari abo musangiye n'umuryango w'abemera naho tutabihagazeho cyane. Ndazi yuko mu rusengero ufise imirimo itari mike, twese muri rusangi ni ikihe kintu ubutumwa buhe washobora kudushikirizamo ibikorwa by'urukundo? Ibikorwa by'urukundo nobahimiriza, ubwa mbere na mbere nohimiriza uwo ari we wese, yaba mukuru yaba muto, amaze guca ubwenge akamenya icatsi n'ururo, akamenya ikibi n'iciza, nomuhimiriza gukora ineza atitaweho impembo. Baravuga ngo kora neza wigendere, kuko ntuzomenya aho uzokura impembo, cyangwa se iyo neza wakoze ntuzi aho muzohurira ku gitsibo cayo. Umuntu wese yumva yuko ari umunyarukundo akwiriye kuja hamwe n'abandi, niyitabire BCUSA, kuko BCUSA ni ishirahamwe ryaje ribabajwe n'ukuntu abantu batatanye bakibagira umuco wo kubabarana cyangwa se guhambana umuntu iteka. Ndibuka yuko hariho intara, hariho umuntu w'umurundi bigeze guturira, ngira ni naho nkeka vyahavuye ico gihe, biraduhira abantu baravuga ati no, this is enough, it's enough. Ibaze nk'umuntu w'umurundi bishitsa bikaboneka umurundi bakamuturira, kandi turi abantu b'abarundi barenze ibihumbi n'ibihumbagiza hano muri Amerika canke mu bindi bihugu bitandukanye, bashoboye kwisopa bonyene umuntu bakamuhamba n'iteka. Rero iri shirahamwe ryacu ni ishirahamwe ribabajwe hanini n'ico kintu kandi rigwanya ico kintu, nico gituma rinariho, kandi ni naco gituma nasunitswe cyane guhagararira ico gisata c'imibano n'ubutabazi. Iyo mibano rero n'ubutabazi ni giki? Nico co kugwanya guhamba umuntu mu bintu bidaciye mw'iteka. Ubwo rero nico gituma tugihagarariye kandi dusinikwa no kugikora, kuko ni igikorwa c'urukundo. Ndahimiriza cyane yaba bari muri bo mu mashirahamwe atandukanye, kuko hano muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu hari amashirahamwe menshi atandukanye. Kuko nabikubwiye nije nserukira iki gisata kigize ishirahamwe BCUSA, ariko ntibisigura ko ntari no mu yandi mashirahamwe. Ni kubera iki? Ni gwa rukundo nyene mba numva nkwiriye kubana n'uwo ari we wese, bose mba numva shaka kubiyoreramwo, nkumva shatse kubana nabo nkumva bose nkeneye ko nobana nabo nkaba muri bo, kugira ngo nkurikirane ca gikorwa nyene c'urukundo, hose ndahagiriremwo imigisha n'imihezagiro itagabanyije. Ubwo rero abantu bari mu mpande zitandukanye, ntuce uvuga ngo je ndi ngo muhishira hamwe ryanje runaka, ngo nabo bari mu ryabo. Karibu nyinshi cyane, umuryango uruguruye wa BCUSA uruguruye, kandi n'uwiwawe nyene nawo ntawe uzokubuza kugumamwo mw'iryo shirahamwe rindi, ariko ni karibu, tuguhaye ikaze
muri BCUSA kuko n'ishirahamwe ryishize hamwe hageze bivanye n'ibibazo twagiye ducamwo bitandukanye byo kutababarana, kutamenyana, ati runaka araha, runaka bimeze uku, ariko iyi BCUSA yatumye abarundi benshi begerana kandi bakamenyana. N'ugize ikibazo agakurikiranwa ati tumukurikirane tumube hafi yagize ikibazo. Nk'uku nje ndi muri Kentucky nkamenya ikibazo cabaye ku muntu ari muri Florida canke mu ntuzega mu yindi ntara za Arizona kure, nkakimenya kubera iki ryashira hamwe BCUSA ryamaze kugenda mu ntara zose zigize igihugu c'Amerika. Ubwo rero tubahimirije kubaha ikaze nyinshi cyane itagabanije muri iyi BCUSA kuko ni nyarukundo, ni nyembabazi, irakunda gukorera hamwe kandi ku mugaragaro itahishije n'ikintu na kimwe kandi igira n'amategeko. Murakoze ati gira ineza wigendere ikiyago cy'umuryango wacu BCUSA. Kandi tushimiye cyane mushiki wacu Eliane Nindora yatuganirije ku bikorwa byiza kandi tumutera intege ati komerezaho. Hanyuma namwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu, niwagira icyo ubona ushobora guterera, icyo dushobora kuganiraho, duhamagare utwandikire kugira ngo tubandanye gusangira ijambo, kandi aho bishoboka ugire subscribe. Mushiki wacu turagushimiye, Imana ikongeze umugisha. Namwe bakomeze mu byanyu no mu banyu, kandi murakoze cyane kutwizera mukaduha iki kiganiro. Hari hageze koko ko tugitanga. Muroranirwe.